ari muri babarundi tuvuga ngo bari muri diaspora ariko yigiriye inama yo kuza kwereka abarundi nabo ingene bashaka gutera imbere ari mu gihugu ca Amerika muga murazi yuko hariho abandi bagenda bagaca bavuga ngo bakize ngo bibereye mu gihugu cateye imbere nagomba atubwire kugira wiyumvire wari usanzwe uri hanze mbega wagiye wari impunzi hanyuma wahinduye gute ku buryo ugira ivyiyumviro vyo kuza guteza imbere igihugu ku mazina bayita Albert Manishimwe abasanzwe mvuka ku mutumba wa Mibanda tubone kizuka komine Rumonge ku mashuri nize hano nagirikiye mu mwaka w'icenda mu 2012 naragiriye ibakwe ndakwitira mu gihugu ca Uganda candagiriye ibakwe bacabanjana muri Amerika nani ngiye impunzi maze kugerayo nagiye mfise na vision mvuga na ilifo yuko naho kitugenda ni hari tugenda nani kwicara hari ikintu uzokora kizomarana niki igihugu yamaze kugerayo nageze anshika nkora mu Ruganda babagana n'ingurube umunsi twabaga 1,100 mugabo nkiyumva nati none ku 1,100 ku munsi bazekora amajana rero rimwe canke bazegeranya mu bazorora mu bisanzwe mu bihugu muri Leta Zunze za Amerika uko nani borora kira ntari bifise na mworoza agizena akomeye rero kandi urumva aba yari yemeje nari kugira ni kuvugana nati jewe kirana nino ntara tuvuge nk'intara nani ya Burunga je nzisinya gutangana niki inyama z'ingurube arani waciye wigira none naciye nigira maze kuvyiga niho mumaze kurongora amabanga yo kurongora igihugu numva musize umugambi wo bworozi nani imbere nanze nabaye mu barundi nani mu bambere mu gushama kino gisata mugana bikoze abarundi benshi nani bantwenga bavuga ibintu uri kurakora ibi bikorwa na leta ntibishoboka mugabo naragerageje ndakora nahereye muri komine Burambi turashaho firme nani ya mbere turasubira ku mutumba nani wa Busaga cyandamanuka nangahana mu muruze ngahana mu Kagongo byarangoye mu ntango nani za mbere mugabo nagomba shimire ubushikiranganje bwo n'ubworozi hamwe na Izabu kuko hari umuntu bwa mbere byarananiye nagenda nimbaza bita Dr Alfred yahoze atwana na Izabu niwe yagenda nagira ntanyereka vyogenda na kunuku kongeze nagomba shimira ubushikiranganje bwo n'ubworozi ukuntu budahengeshe nani kugira ni kudufasha mu byo twishoboye rero no munsi ngaha turafise ingurube zingana 2,000 hafi na 300 mugabo no mwaka ndafise ingurube zingana nka 400 izo ngurube ndabona inyuma y'amezi 6 uno kanzo bafise nk'ingurube hafi 600 kuko ni na jewe ngaho kuvangeze hano payeje narayahingurube zingana na 600 bisigura izo ngurube yo ndazigumana zose umba ndafise mu 2,100 mugano kubera nzangena ndazigwiza kugira nigirende ngire n'abandi hama ku kintu kijanye n'ubworozi ndiko ndazana n'abandi ba diaspora vuye muri Leta Zunze za Amerika turiko turaza turabishiramo na kinani mwinguvu no kundweza harabona akiriye bariko rabizana barabishiramo na mitara nkuko aina jewe sanzwe ndongo rwego rw'igihugu Confederation Nationale des Éleveurs au Burundi ndiyemeje mu myaka 5 ko Uburundi azaba ari nka Denmark ibanye abanyagihugu 6,000 mugabe ibanye ingurube 1,400,000 bisigura umuru kiranane munyagihugu ya partena ku ngurube 14 rero nyeri cubara mukuru w'igihugu turashakana yuko ibintu by'ubworozi twokorangana mu Burundi kuko tujana n'ingurube ndabona na vision hari kete nandi kinerekana vision ijya 2040 kingurube dishobora kutuzana dishobora guheza ikibazo n'iki cy'amafaranga mva makungu kuko turegereye Kongo inyama bakenana n'inyishi twagiye kuvizitayo mugabo dusanga ivyo nani bakeneye twoshobora kubira muri tutagize naniki amafere munani manini rero hano ndiko ndagomba kwategurira 2025 ministre yamaze kuba ashikiriza naniki nanitongo inani buyengero naho nene ngomba nani gushirayo yanambaye ni bugenda nta nyene ngomba nani kujayo rero nasaba bino bintu ko aba privé ngo dufate nani mu ntoki mu myaka 5 bamaye gutwara confederation runo gwego muzo bamugize nte mwishima muvugana ni bati confederation bimeze nani neza hamwe nagomba ndagushikirize mwarampaye confederation naragerageze gushinga ama cooperative gwego gw'igihugu nani gose atamfasha binani nimwe na rose mugabo natwashinze ama cooperative gwego nani gw'igihugu ama cooperative baragize ntameze nani neza turarusha no gutora muri confederation reglement d'ordre intérieur cyose twarahejeje nagomba ndakumenyesha ukijanye nani n'ubworozi bw'ingurube ndagisubiyemo inyuma y'imyaka 5 igihugu zagifite ishura nziza ubworozi bw'ingurube murakoze ivyiza bwa mbere nagira ngo shimire nyene ko ucija no ku rwego rwa confederation
urazi yuko nagenda umunywanyi kandi mu cyifuzo niko dushaka yuko Uburundi mu bintu bizozana amahera mva makungu harimwo ingurube kandi ndiko ndaraba ubiko bigira kure naje nshenezerwa ko naje warampaye isoko rega naje nshembone ibiguru vyanje aho vyashobotse novuga yuko dushaka yuko mu ntara yose n'imiburi mu minsi za nko mu myaka ibiri nk'intara yose ishobora gushora nk'ingurube zitari munsi y'igihumbi ku munsi umva nk'ubu turose ingurube igihumbi ku munsi mu ntara no kuvuga duca turonka ingurube ibihumbi 18 zibagwa ku munsi novuga ico gihe tuba dushobora kugira rero amasezerano n'ibindi bihugu kuko bakubwira bati uzompa itoni zingana iki mu ndwi urumva rutiyemeza yuko uzoshora nk'itoni zirenga 100 ku ndwi ntushobora kuvagura ronka isoko hanyuma abantu nuko mu Burundi ntibari bwamenye twarasamaye ibiteza imbere igihugu nk'igihugu ca Denmark barihaye intumbero bati Denmark izotungwa n'ingurube uno munsi ugiye kubaza igihugu ca Denmark bakubwira bose ko ingurube ariyo iteje imbere igihugu ca Denmark bakoramwe ibintu byinshi mu ngurube harimo amavuta harimo imisoso byose nta na kimwe byose barabihingura ugasanga bivuyemo byinshi mu bagacaja no mu burimyi kuko bacagira amase menshi bakayahingura naragiye no mu kindi gihugu nko muri Libani nasanze ahantu babaga inkoko 50 ku munsi numva amakoperative arorora hakaba bazaratanga imiswi bongera abandi baca bazana izinyama zikabagwa ugasanga nkabo baca bazishora mu bihugu bitandukanye rumva twe nko mu Burundi turashobora tubavuga tuti tuzobaga ingurube nk'ibihumbi 20 ku munsi duce tubaga nk'inkwavu nk'umuriyoni ku munsi tukaja tubaga nk'inkoko ugasanga ivyo byose dushoye hanze ku buryo uzosanga mu Burundi aya madevize biriko barirondeza nta nico muzamukiye akeneye kuko muzamwinjiza menshi kurusha ivyo mukeneye kuzana kuko burya buca dutangwa guhingura ibi dukura hanze vyose turabifise ngaha none twamaze kugira amahinguriro tukabihingura vyose ntaco bizoba tugikura hanze nayo madevize urumva azoba arayo kuziganya nyene kugira ngo tuziganirize kazoza k'abana bacu ibi rero ubu n'umushinge urumva ko abo muri diaspora benshi bariko baraza tuzogirana inama itariki 30 nsubire ndabigishe